abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turabahaye ikaze mwese muriko muraba kino kiganiro c'abakunzi b'amahoro, aho nizera ko muri benshi muriko muragikurikirana. Ni ikiganiro kihari ku bwanyu kugira ngo kidihe umuco ku matema atandukanye umuntu yiyumvira mu buzima bwiwe, gitange inzira cereka abantu itimbiro c'Imana ku buzima bwabo. Rero uno munsi turafise umutumire aza kutubwira ku bijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa. Turamaze gukora ikiganiro kuri iryo jwi ry'ubuvugishwa nyene, mugabo turabandanije kandi. Rero nashaka ndamuha akanya yidondore ariko adukurikirana. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese muko madukurikirana. Nitwa Manirakiza Onesphore, nkaba ndumwe mu bungere b'ishengero rya Shama Temple muri paruwasi yo muri Muha. Ndabaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Mu kiganiro ca mbere twakoranye mwatubwiye en general ico ijwi ry'ubuvugishwa. Turavuga nico umuvugishwa gute umuntu yamenye ubuvugishwa ukuri bucetari ukuri. Muravuga kandi ni buhe buryo butandukanye abantu bashobora kumva Imana ivugana nabo. Umuntu ashaka tudugire ngaho onye tutuge kandi tuvugane kuri bino bibazo abantu bakunda kwibaza kenshi mu buzima bwabo. Nashaka mpere hano hantu mushobora kuduha itandukaniro ry'umuvugishwa wo mu isezerano rya kera n'umuvugishwa mu isezerano rishasha. Murakoze. Umuvugishwa mu isezerano rya kera n'umuvugishwa mu isezerano rishasha ubwabe mpere kuntu uko basa. Bose bavugishwa n'Imana. Bose bavugishwa n'Imana, nayo ntihinduka. Ni yamana nyene. Iyo isezerano rya kera niyo mu isezerano rishasha, niyo nyene iyo Mana nyene ni imwe. Hanyuma abumvugishwa mu isezerano rishasha akorera mu gihe kidasa n'icyo mu isezerano rya kera. Kuko akorera mu gihe ijambo ry'Imana ryanditswe kandi ryaheze, byahishuriwe ubuvugishwa canke ivyanditswe ivy'Imana yagomba ko abantu bamenya byaranditswe byaraheze. We rero ntariko aravuga ibintu bizoba bindi canke twovuga ko ari bishasha turindire binyuranye n'ivyanditswe. Uwo mu isezerano rishasha rero arafise akarimbi antarengwa, nubwo n'ubundi yari agafise nitwari dufise aho tubirabira, aho dusuzumira ko yarenze nuko atarenze. Mugo muri isezerano rishasha we warafise aho tumusuzumira atarenga, nuko hariho Bibiliya. Abantu agira bwire nabo barimo muhemu w'Imana. Aba mu isezerano rya kera nta muhemu w'Imana bari bafise muri bo, aba muri bo Bibiliya bako yabaza ko kabushungwe. Wo mu isezerano rishasha ari imbere y'abantu nabo nyene muhemu w'Imana ari muri bo. Bashobora guserangura ko ivyo ariko aravuga ari ivyo canke atari ivyo. Bakagira n'ivyanditswe baza guserangura nka babandi Beroya yuko ivyo avuze bihoranye n'ijambo ry'Imana canke bidahuje n'ijambo ry'Imana. Je novuga ko ari bamwe, mugabo ibihe bariko barakoreramo si bimwe. Kubera iki? Kubera mu isezerano rishasha Imana yavuganye natwe biciye umwana wayo, biciye no muri mpwemu wayo aba muri twebwe, biciye no mu vyanditswe vyera dufise. Ivyo mu isezerano rya kera ayo mahigwe canke ivyo vyemezo nta byari bihari. Yego. Murakoze cyane kuduha uwo muco kubijanye n'itandukaniro hagati y'umvugisho mu isezerano rya kera n'umvugisho mu isezerano rishasha. Tutubwiye ngaho nyene turabona mu isezerano rishasha hari ingabire yo kuvugishwa, hakaba n'ibango ry'umuvugishwa. Mbega aho muduha iyo tandukaniro? Ego. Tandukaniro niryo kuvuga kubera iyo tuvuze ingabire tukavuga n'ibango, itandukaniro kimwe n'umutwaro, ikindi ni ubushobozi Imana gushira ko mu gihe kanaka bakakoresha ikintu kanaka. Sinzi ko wumva. Iyo bavuga mu kigiriki charismata ingabire, abandi babisigura mu bahinga by'Imana bango n'ukuboko kwamwe muyera kugenda genda. Iyo abantu bakoranye kukabakorako, kukabashoboza gukora ikintu batari bashoboye mu nguvu zabo, mu mpano zabo. Bamwe bakavuga mu ndimi,
bandi bagasengera abagwayi bigaca bihera undi munsi akabasengera ntibakire nova yuko ni bushobozi bwa mwemwe bwamugendereye buhagaragara mu ngabire ya karismata mugasi ibindi biguma ngaho umwanya wose. Itandukaniro ryavyo nuko ibango ryoryo n'umutwaro Imana gushiramo n'umwitwarariko Imana gushiramo. Abavugishwa rero umwitwarariko bafise no gusenga barondera mu nyanga z'Imana. Abajya abantu bumva bito bavugishwa turiko turabasuzuma iyo turiko turarera ingabire ikintu cyambere dusuzuma nuko ari umuntu asenga. Hanyuma nuko arota yariko asenga habwa amajambo n'Imana yiwe canke y'abandi. Mugabo hanini twiye kubiraba uwo muntu usanga ari umuntu imbere ya byose mu mitwaro afise mu bimuragishinga no kuba imbere y'Imana. Mu gihe intumwa mu biburagishinga ari kwiyumvira ivyiyumviro no gutegura imigambi yakazoza. Umwigisha mu biburagishinga ari ko abantu bamenya ukuri akama muri Bibiliya. Muvuga butumwa mu biburagishinga ari kuba mu banyavyaha nuko abantu bomenya abanyavyaha bomenya ubutumwa bwiza. Umuvugisha kimuragishinga no kwingingira abantu no kwingingira ishengero no kuba imbere y'Imana hanyuma ingaruka zavyo bikaba yuko Imana yishura imitwaro yiwe kamubwira ikintu ivugaye nawe. Sinzi ko atahuye rero ingabire ishika ku muntu usanga afite imwe zibiri zitatu zine n'umutwaro cyangwa mwitwarariko ayo twita ibango. Yego. Mbega hoho ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane kugira ibango y'ubuvugishwa mu ishengero uwo mutwaro ubuhari. Mbega hoho iyo ishengero ritakaje ijwi ry'ubuvugishwa ingaruka zibiziye. Biragoye ko novuga mu majambo yumvikana ingaruka kukengera twarasomye mu gigano gaheruka ngo mu Bitesalonike ba mbere 5:19 ntimukazimye mwemo ntimugakengera ingabire byo bavugishwa musuzume muri byose mugumye vyiza. Habambura amajambo meza kubivuga kuko nakaga kuko ishengero litagiha akanya Imana ngo ivugane naryo litacumviriza Imana muri bwa buryo butandukanye twavuga. Bamwe bavuga nk'abakomunika nk'abatangaza ivy'Imana ivuganye nabo, bamwe berekwa bagaca bivuga, bamwe baronka ijambo Imana karizana muri bwa buryo butandukanye. Litakironka Imana ngo ivugane nabo ni bya bihe wumva abantu basubira inyuma, ni bya bihe wumva abantu barongorwa n'ivyimviro vyabo, ni bya bihe Imana itabikiri kirarongora abantu bagenda mu migenzo bakarongorwa n'ubwenge hanyuma bigateba bikabata ku amazi. Ibi bintu turimo by'agakiza ni vy'imwemo. Kristo niwe nyene ishengero, niwe arirongoye. Nabungere b'amashengero dukwiye guca bugufi tukibuka ko turi vyegera canke abakorana na Kristo mu gishengero rongowe nawe. Mu gihe tutacumva icyo ariko aravugana naryo biciye mu ijambo nivyo kandi biciye no mu bundi buryo bwose agomvye kuko Imana niyo yihitamwo uburyo agomba kuvugana nayo. Birashika igihe abantu bakava mu burongozi bw'Imana bakaja kure. Naho ubona ishengero riva mu mpemu, riva mu burongozi bw'Imana, rija mu ntege nke, intambara zikaza, bagatangura kuja mu vyaha nibindi. Kuko uwari kubaremesha kubagabisha ntagihabwa ijambo, uwari kubaremesha ntariko aravuga mu buryo bumwe canke mu bundi. Ego. Rero nakaga gakomeye cyane. Usomye mu gitabo cya 2 cy'Ingoma, igice cya 20 ku murongo wa 2 nyene umva ivyo Imana yabwiye ijambo ry'Imana ngaho rivuga dore ku 18 maze Yehoshafati yunamika amaso akubita inkoro hasi n'abayuda bose n'ababi Yerusalemu barunama bashika hasi imbere y'Uhoraho baramusenga. Maze abarebo mu Bakohati nabo mu Bakora bava hasi ngo batazi Uhoraho Imana y'Abisirayeli bavuga ijwi rirenga cyane. Bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati ni mu ntega amatwi yemwe abayuda namwe ababi Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gukomera, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Ndakuriye amajambo. Mwizere Uhoraho mubone gukomera, mugabo mwizere n'ivyo Imana iko iravuga mubone gutsinda. Ni gute umuntu yobandanya urugendo rwe rukaroranirwa agashika mu vyo yamuhamagariye Imana akaba nk'uko Imana igomba nivyo byita gutsinda atazi icyo Imana iko iravuga, atareka ngo Imana aba ari murongora ku munsi ku munsi ku mwaka ku mwaka mu buzima bwiwe. Andi kuvuga ku giti cy'umuntu umwe. Ni gute ishengero ryobaho gito namanda bivuga ngo Imana igomba kurongora ishengero
mugabo kenshi na kenshi inama irirukana imana. Naba bavuga ngo hari inama haba imana, rimwe na rimwe inama irirukana imana. Kuvuga iki? N'igihe abantu bagomba ko ivyibiro vyabo n'imigambi yabo aba ari ivyo birongora abantu, ishengero, imigwi, ntibigere biyumvira icyo imana yiriko iravuga. Nuvuga yuko baba bafashe ingingo yuko imana bayikuramwo, inama aba ariyo irongora abantu. Imana igomba ko irongora abantu biciye mu nama, nivyo bisaba ko abantu bumviriza imana. Ibihe vyose bisubira nyuma. Ibihe vyose ubona ishengero rigwa mu gapati bikanka ko ritera imbere. Ubuzima bw'imwemo bugasubira inyuma. Ni gihe mhema dahabwa uburenganzira. Abari ngaho mugabo barafata ingingo runamwe kanaka barafata ingingo ko rutumviriza imana. Yego. Mbere bamwe bakavuga ati uvugishijwe arimo abadayimoni. Mbere bakanabatoteza rimwe na rimwe. Baba bahisemo kutumviriza imana, kandi ubwo banza kumviriza imana baje batanga kwirongora. Imyaka bazomara ni ibiharuye, nabona amasanga yasubira inyuma, imigwi y'abantu gasubira inyuma, nta kindi kiba cyahindutse, nuko uburongozi bw'Imana baba babwimye ikibanza. None dufate turi ngaho nyene, iyo Abisirayeli batumvira ijwi Mose yaje kubabwira ko Imana ishaka kwava mu gihugu ca Egiputa baje aho Imana ibashaka, mbega nkona ko kabara kaga umva wewe uranyunganiye. Navuga yuko iyo batumvira ngo bave muri Egiputa, Imana yakurindira urundi runganwe ruzokumva, kuko Imana yo ntiyo bihevye, kuko yari ifite umugambi ko bazogaruka. Mugabo ugo runganwe gogo rwabarunaniwe. Niko nubu bimeze. Ivyo Imana yasezana igihugu cacu birahagaze. Mugi kibazo kihari nuruhe runganwe witeguriye kugendera muri vyo. Si ubwo ari gose. Nurunganwe gwemera kwizigira Imana, kandi ukumviriza n'ivyo iri kwiravuga amavugishwa kugira ngo runesha. Rero iyo rutabonetse, Imana ya Bertrand kintu kiranga no kwihangana. Twe turihuta n'imyaka, iyo ntihuta n'imyaka. Irari kukorunganwa rukagira ante rugahera nkuko rwarunganwe gwanka kuyizera go mu bugaragwa. Igihe bari bageze kwinjira bakanga kwinjira mu gihugu cy'isezerano, yaruretse ngo ruhere mu bugaragwa imyaka ingahe 40. Imana rero ikintu kirihanga ca mbere irihangana. Urunganwe rwanse kumviriza Imana irarureka rugaherengetera, abantu bavuga ngo bega Imana iri he? Iri ngaho baranze kuyumvira. Irindiriye kuko runganwe rutumvira ruhera n'uburongozi bwabo ruhera, hanyuma hazoze urundi runganwe rugirane rondera Imana. Nayiba yagiye ibirindiriye umuntu ayumviriza. Mbagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumvije yanja kugurura ndinjiriwe dusangire. Imana igumidodora muri burunganwe. Mbega muri teguriye ko njana namwe. Mbega ivyo navuze muri teguye ko mu bigenderamo. Ikarinda ko ari umuntu avuga ati ndavyumvise. Batuguruye ugo runganwe warengana ikazana urundi runganwe. Rero Imana yo ntiyeba umugambi wayo, ariko igihe wari kubako kirahinduka. Yego. Ndabona Yosefu atanga insiguro y'indoto ya Farao. Gutyo nkabona igihugu cyose kirindwa mbese n'ibindi bihugu. Ndabona Daniel umwami abona ikiganza cyo kirandika agasaba wosigura. Tuna Daniel atanga indoto agatanga n'insiguro. Mbega ko mbona abo bakozi b'Imana bakorana n'abami batwara, ijwi ryabo rikavuga, igihugu karindwa n'abantu bakarindwa. Mbega uno munsi ijwi ry'uvugishwa yoharifise uruhara rungana gute mu gihugu? Urakoze cyane. Mbega ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu ryokora gute? Yoharifise uruhara rungana gute? Baje kibazo kiza gose cyane. Ibihugu biri mu isi ubwa mbere twanze bitandukanye n'Abisirayeli. Kuko Abisirayeli bari basanzwe bazwi ko ari igihugu cyubatswe n'Imana kandi cyuhoraho. Hariho rero ibintu biza gutandukana. Mugari ibintu bidahinduka. Ikidahinduka nuko ibihugu byose ari ivy'Imana. Kandi uko Imana isuburenganza kuvugana n'abami bose. Kandi abayemereye kugendana nkuko igomba, baba bayizera cyangwa batayizera irabagenderera. Mbere abami bamwe n'abakoresha batanayize. Nuko Kuro yahagurutse agacitse ivyo yari yasezeranye, Imana yari yasezeranye, yari yanamuvuze atarabaho Kuro. Yesaya yaramuvugishijweko. Araza akora nk'ivyo Imana yari yamubwiye, arungika Abisirayeli kubaka ingoro y'Imana. Rero ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu uko rivuga ni ukuwe. Je novuga inzira zibiri cyangwa zitatu. Iya mbere ni gihe abantu abarongozi b'imwemo. Abarongozi b'imwemo bari mu gihugu. Ndiko mvuga abarongozi amashengero, abakozi b'Imana, igihe babajijwe
igihe bahanujwe igihe baronse bakwe yo kuganira n'abaganza mvuze abaganza mvuze musitanteri mvuze umukuru w'umutumba mvuze umushikiranganje inzego zitandukanye hakaba akaryo ko kumubwira icyo wumva Imana iko iravuga ingingo nziza yofata uko ndamubwira iyo nama nisunze icyo Bibiliya ivuga nisunze icyo mu mutima Imana yashizemwo canke icyo Bibiliya ivuga mbangize icyo cy'ubuvugishwa n'igihe cyose turonka akaryo kugugira inama abafata ingingo tukabagira inama twisunze ic'Imana icyo baciza ic'Imana ivuga hariho muri Bibiliya ibintu byinshi byerekeye ingene abantu bakwiye kuganza neza ingene ubutungane bwoba kutajya imfuvyi n'abapfakazi byinshi akaryo kose umuntu w'Imana aronka akaganira n'ubuganza n'ufata ingingo ati ibintu Imana igomba byari ibi nitwabikora tuzoronka umugisha uyu n'uyu abagize icyo cy'ubuvugishwa ubwo n'uburyo bwa mbere nibwo benshi bagomba kwihutira guherako mpora numva baja kuvugana n'abategetsi bajana ivyo Imana yavuganye nabo ariko uburyo bwa kabiri bukomeye cyane n'igihe ishengero ryigisha abantu baryo bakabaho ubuzima bubaha Imana mw'isi tubaha Imana sinzi kunyumva neza igihe ishengero ry'Imana ririko rirarira neza abakristo bakagendera mu kuri kw'Imana hanyuma uri mu rudandazwa akanka gutanga iturire bamubaza ati wabikuye hehe niko ijambo ry'Imana ritubwira nagikice ku isengero iryo ni ivyo buvugishwa mu rudandazwa umwarimu akavuga ati nsinja hamwe n'abonona abana jewe ndumurezi yubaha Imana uwo muntu ahagaze akanka kwivanga n'abandi iryo ni ivyo buvugishwa navuga iyi ndero dutanga mu nsiguro ya misi yose kw'isengero ubu buzima buhindutse abakristo bakwiye kubamwo mu buzima bwa misi yose n'ejo y'ubuvugishwa nibwo buryo rero tuvugisha ntuvuga ngo iyumvire yaba abakristo bose mu Burundi bagenda mu vy'Imana igomba bagomba guhimbara Imana mu butungane bakaba bariyo mu rudandaza bakaba bariyo mu buzima bwa leta ku nzego zitandukanye bakaba bariyo amakosa n'ivyaha no kurengera uburenganzira bw'abantu byoca bigabanuka kubera iki ishengero riba ryavanze riba ryakosoye riciye mu bantu ryareze icyo ngomba guhanura abarongozi z'amashengero banyumviza ngaha Imana ntiduhamagaye ngo twandikire umukuru w'igihugu ngo gira ibi n'ibi oya Imana ntiduhamagaye ngo tugende gusaba umubonano nubwo byaba bikenewe oya Imana duhamagaye tubeho ubuzima buhindutse twigisha abantu bacu kubaho ubuzima buhindutse tubigishe kwihanganira amagorwa igihe bahagaze mu kuri abandi batavyumva bakabadindiza icyo gihe tugize iby'ubuvugishwa iyo nkuru iramenyekana ingingo zigafatwa ati yamara hari abantu bahagararije banka kugendera mu vyaha mugabo sinase yuko hari nabi Imana izohamagara ati genda mubwire umuntu kanaka ariko kenshi je nkunda gukunda iyo umuntu kanaka umutware ari wagutumyeko kujya Yosefu siwe yabwiye mwami ngo ngamaje gukurotorera baramutumyeko turabona ko henshi Daniel siwe yarasavye ati ntimutwice gihe kimwe yarasavye ati ntimutwice ntimwice incabwenge nimugene mu sabire nje gusenga yabikoze mu bwenge rero ndabona harimwo kubikora nabi kubera kutaregwa kw'ingabire ugasanga abantu n'icyo yari yatumwe n'Imana ntiyagishikirije we yari kukibwira yego none ndavye nk'abakozi b'Imana umusanga rya kera nkaraba none umunsi nk'aba Bill Graham canke abandi bose aho indongozi zabasaba impanuro z'ukuntu ibintu byogenda kandi bikagenda neza mbega nk'aba Bill Graham canke abandi nibiki bisabwa kugira umuntu agere kuri urwo rugezo aho ashaka kwizegwa mu vyerekeye gufata ingingo dijanye n'ibihugu nivyo Bill Graham yagiriwe amahirwe ku bana n'abaperezida barenga 5 bo muri Amerika no ku muhanuzi wabo unyumve neza nawe wabivuze siwe yabarondera baramuhamagara kubera icyo kibazo mbajije n'igiki cyambere n'ubwenge bagaragaza mbega n'umuntu afise ubwenge muganiriye wumva yuko wavukuramo ikintu cyo kumurikira iyo ngabire y'ubwenge rero butahura abaganza bugatahura abari mu nzego zitandukanye ivyo barimwo bibaza ngo bose barabuhawe oya yo n'ingabire y'ubwenge Imana iba yahaye uwo mukozi w'Imana bamumenya gute bamumenya bumvise ibyo avuga bamumenya baravye ingene abayeho mu buzima bwa misi yose
bamumenye baravye abo ahura nabo. Ca kabiri ni intahe, kuba abantu b'intahe. Ntushobora umutegetsi ntashobora kwikwegera ngo aganire n'umuntu atumvise ko intahe yiwe ari y'ukuri, ari imvuga kuri, atamena ibanga yahawe, atagenda arararaza ubuzima bwiwe bushinga intahe. Kuko kugira ngo umuntu aguhanuze abaguhaye ijambo kandi abakwiyugururiye abahindutse uw'intege nk'imbere yawe. None wo kwiyugurura wari we wese wiyugurura umuntu yamaze guheme intahe yiwe yamaze kurama. Yamaze kurama. Iramishwa ni iki? Ningene akora ivyo akora, ningene arongoye ahari. Ndagera kuba ari Bertrand, mu Burundi turafite ikibazo kinini cyane. Kuko amashengero yacu arimwo induru, amashengero yacu arimwo gupfa amafaranga, arimwo gupfa uburongozi, arimwo kutubahiriza ivyo twavuganye mu burongozi. Ninde murongozi w'igihugu yo kwegera umuntu iwe vyamunaniye ngo aje kumuvugishwa ko murangira? Kugira ngo turanka abantu be nabo Bertrand, nuvuga yuko iyo ndongozi yo mwikomine kanaka iramamara, bakamenya ko hari urutonde arababara abantu bose, ari n'ubwenge, hamwe baravuga ati ndakeneye kuganira n'ujya muntu hari ibanga riri muri we. Rero ninge nakura mu burongozi bwiwe. Nibaza ko n'ubu bariho ntibivugirwa hejuru n'ivyo, muga hari gihe akura gose bigataba bikamenyekana n'aba bakora na president batandukanye. Cyo nkundira abantu babo nka ba Daniel, ikiyekana ko atane bya politika barimo n'abantu bahagarara mu kibanza cy'umuntu w'Imana, ntibajyanywe n'ivya politiki, akamenya gutandukanya ati ndaza kuvuga nk'umuntu w'Imana kandi ntibandondeye nk'umunyepolitiki, bandondeye nk'umuntu w'Imana kandi baraza kugira icyo babikoze ko na habo kubikurikirana. Cyo gituma Daniel akora n'abame bashika 2 cyangwa 3, na Billy Graham akorana n'abademokrate n'abarepublicain uko bagenda barakurana. Nuvuga ngo n'umuntu mu vya politiki ataho yegamiye, inaho yegamiye bamurondera ko ijambo kubw'iryo jambo yahawe n'Imana, autorité tita autorité morale, ububasha bw'imwemu n'ubuvyeyi bwa bose. Rero kenshi aho bitugorera, biratugora kuba muri iryo bakwe. Benshi baronke bakwe bagashika imbere y'abaganza, aho kugumana bwa bushinga ntahe bwatuma bamumenya, agaca butakaza aho hantu nyene yaherewe ibakwe. Dutegeza kugumana ubwo bushinga ntahe bwa bundi bwatuma kwiyumvira, nibwo buzotuma ubandanya ubikora. Kuva ku muntu bakumva ko atamuntu umugwanya, bakatuma ko ataka uruhande na rumwe wegamiye, kuba bayineza ya bose kandi ubabaye neza wa bose nta numwe yo mugicamo amwagiriza cyangwa amahoro. Abantu rero bakatorosha ashabi yakomeye gose. Nega mukozi w'Imana, dusa nawe ugiye kurangiza kino kiganiro, mushobora kutubwira ibintu bituma ijwi ry'ubuvugishwa ritumvika mu gihugu? Ego, ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu gituma ritumvikana aho bahari imvo nyinshi. Imvo ya mbere yoba ihari nuko aba ishengero ryoba ryarataye intahe. Gutakaza intahe no kuvuga iki? Igihe uburyo tubayeho mu burongozi bw'amashengero, igihe uburyo tubayeho nk'abakristo mu buzima bwa misi yose, bariko baratwitegereza, batacifuza kumera nkatwe, batakidukengurukira, batakibona yuko twebwe icyo dutandukanye nabo. Mbega ivyo tujya kubabwira tubakangana ibiki? Bavuga ati nabo nyine bameze nka twebwe. Icyo gihe n'amajambo tuvuga ntawe yumva. Niho wa mushinwa yacumugani yavuze ngo inyifato yawe iri kwiravuza urwamo ku buryo indero umwana atayumva. Ndagisubiremo. Inyifato yawe iri kwiravuza urwamo ku buryo umwana indero ukuramuha ntayumva. Mu by'ukuri ntibikunda ko mu gihugu ijwi ry'ubuvugisha ryumvikana abakristo bivanga, abakristo babayeho nk'abandi. Nabo bavuga ivy'ukuri baca bononegwa na ya ntahe mbi ya bene data muri rusangi. Ego icyo ni cyambere. Icya kabiri igituma ijwi ry'ubuvugishwa cyo bari tumvikana cyane mu gihugu ni gihe abafisi yo ngabire batavyigenzamwe neza, kandi Satana bigenze abikora, atera ishengero ngo rizazanirwe n'ubuvugishwa, acazana abavugishwa b'inyuma benshi, akazana babandi bigenera amajambo benshi, ku buryo n'uvuga ivy'ukuri bavuga ati nawe nyene ameze nk'abandi, nta womenya ivy'ukuri nibitari ivy'ukuri.
iyo ni ubuhinga umukenyero wa satani yamye akoresha kuva kera bavyita mu gihe inyamazuru piratage kwigana igihe Mose na Aroni bafashe inkoni yabo igahinduka inzoka abanyamareba ba Farao bace bashira hasi inkoni zabo zihinduka inzoka rurabo rudubi barayoberwa iyigitangaza ni yamareba Imana ishimwe ko ya Mose na Aroni yacimira zya zindi rero iyo satani yabonye abantu b'Imana bahagurutse acahagurutsa abandi bameze nkabo ariko ataribo kugira ngo abobo ntibumvirizwe haba hakeneye igihe cy'uko Imana igendera ishengero hakabikanguro ku buryo abantu batinya Imana ntibasubire kwigendera ivy'Imana kuko ari igihe Imana igendera ishengero igitinyiro kikaza abari muri byo ataribo bagahunga bagatabakomoka ariko hakiri ngaho biratuma abantu batumva ejo gihe cya gatatu inyigisho kurera abakristo ndero rukristo iyo abakristo batarizwe neza ngo bibuke ko ari byaremwe ivyabona bya Kristo mwisi bagendere ubukristo minsi yose cyakindi cyambere kiba haca habi ntahitariyo bigatuma hanyuma rero nabonye n'amashengero asubira inyuma kanka yuko abantu bavugishwa ntavuge n'ukundi bo bigenza naje sinshigikiye ko abantu bavugira rimwe nk'ubusimbira hamwe mugabo none ni gute waronse ikintu ahabwa n'Imana akizana tukagisuzuma icari cyo icyukuri to hakikoresha nk'uko Imana ivuze ibitari byo tukakosora wabivuze abantu rero banka kugira aho kigoro ko kuja mu ngorane zo kumenya ivy'ukuri n'ibitari kuri bagaca bazimya byose nivyo rero biratuma uburongozi bw'ishengero bugwanya ijwi ry'Imana kubera bwanza aho kigoro ko kurobanura ibihuye n'ibidahuye yego mu kurangiza turangiza kino kiganiro ikibazo ca nyuma ndumva ko ari ibintu biryoshe wowe ngo twobandanya kuko ibintu byagutse gose cyane nihe mpanuro wumva wotanga ujanye n'ishengero ry'u Burundi igihugu c'u Burundi kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa urakoze cyane nagomba mpanura abo dusangiye agakiza n'urugendo turi muri kino gihugu nk'ivyabona vya Kristo kandi biciye mu mvugo zacu no mu nyifato ya misi yose Imana iragomba kwiyereka abarundi rero iryo jwi ry'ubuvugishwa rikwiye gukora numva turi ngaha kugira ngo Burundi bumenye Imana yihishurira abarundi izo bihishurira mu buryo tubayeho hanyuma mu buryo tubayeho kuko duhinduwe n'ijambo ry'Imana buzoduha karyo ko kuvuga mu buzima bw'abantu haba mu gutanga ijambo Imana iduhaye canke mu kubigisha ijambo ry'Imana n'uburyo butandukanye nagomba rero twibuka ivyo turabe neza igihe cyose tutariko tugena nko Imana igomba tutariko turaba ubuzima buhindutse nakarishengero rya mbere gitangura gitwa bava ngo ni babantu bafise ukundi kuntu babayeho igihe tutarefise ukundi kuntu tubayeho dutandukanye n'abisi ijwi ryacu ry'ubuvugishwa ntirizokumvikana icyo ni cyambere cya kabiri no senga no vuga ni turakwiye gusenga muri twebwe Imana igahagurutsa abantu bijambo bintahe bitugwako bahanuzwa kugira ngo vy'ukuri ukuri n'ubwenge bw'Imana buganza ibihugu buganza amahanga kandi buri muri Bibiliya ntibugume mwishengero ntibugume muri twebwe bushikira bugagenewe abaganza abaturongoye haba kunze gustandukanye n'izindi rero nico no hanura ntitutinye kuvuga ico gukora icyo twahamagariwe ariko kandi ntitujane nago ngo tujanwe n'inyigisho z'ibinyoma canke abavugishwa b'ibinyoma kuko bazokwama bariho na cyane cyane bagomba gucuvya ngo abantu ntibizigire ivy'ukuri bazazanirwa kubera ibindi bintu byaje hanyuma batakaze ibakwe byo gukorana n'Imana mu rugendo rwabo yego murakoze cyane turabashimiye cyane kunyisha umujije gutanga kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu rero ndizera ko tuzobana n'indi biganiro kugira ngo mwagurira abantu bashobore gutahura mu buryo bwagutse cyane mbega ico gihe niyo cagera gamukozi w'Imana murashobora kuzobana natwe urabizi yuko jewe Imana ikintije amagara n'uburyo bwo kuba muri kino gisagara nzokwama ndabitaba igihe cyose umuntu yakamo twabivuganye neza murakoze cyane turashimiye cyane nabo bose ko araba kino kiganiro abakunzi b'amahoro ndizera ko mwatahuye byinshi kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu murumva ko ibintu bikomeye cyane bisaba ibintu bitandukanye mugabo hamwe na Kristo zose birashoboka rero murakoze cyane mwana mugira ibihe byiza abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo Maison Lieu d'Espoir
Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.